Hello my beautiful people, ndabaramukije mwese abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye. Iri byumva ni Simba from Seed intare yo mu manuko aka Bin Laden Sharpshooter. Kwino curo ndi kumwe n'umushitsi reka sinavuga mu izina ariko araza kwimenyekanisha. Ntabwo ari umuririmbi canke umuki nko mubimenyereye ariko nubundi muntu turaza kuganira byinshi aza kubibwira. Ni mpore mutanga amahoro. Turi kumwe mu kiganiro n'umunsi. Na nifuza kumenya byinshi bivuye muri wewe ariko muri benshi bariko turaba hano barifuza kumenya akazina kandi. So akazina je bamenyereye ku izina rya niyo nkuru aro. Izina nahawe n'abavyeyi. Ego. Ariko bakaca babahamagara Kilove. Kilove. Izina nahawe n'abanyeshuri twigana. Ya wewe wahereje ku ishuri yawe. Bo jewe nahereje kuri lycée Kuminare Mabanda. Ego. Ariko imaniti nayize kuri Sekiremba Seed. Mwaka wa nyuma cyane kuri lycée Kuminare Mabanda. Urakoze cyane. Ya. Muri bimwe wewe uri mu ba jeune uko ndavye bado umri unakuruhusu witwa umujene. Ya. Ko ndibaza nturashika mu makarantu ku. Oya. Iyo nturashikayo rero umuntu areka kwitwa umujene are akwije imyaka 40. Ya. Muramaze kuja mu gihugu ca Dubai. Yes. I think mu Barabu. Yeah. Uko nyene. Yego. Ya. Mu by'Abarabu. Ya mu by'Abarabu no vuga. Nubwo hebuzima mwabonye bw'akarusho buri mu bihugu vyo by'Abarabu bituma abantu benshi bahahurumbira paraporo yo mu Burundi bigatuma bava mu Burundi barondera amatike menshi bagakatisha amaviza n'ibindi bagenda mu byo bihugu. Nakaye karusho kari hari. Akarusho ni kumvuza akazi. Yego. Ubundi bwobwo turavye igihugu cyacu Burundi ni igihugu ciza cyane. Ubundi bwobwo ayo mahanga bihugu by'Abarabu nugatondera ubuzima kubera ifaranga ryaho rifise agaciro. Yego. Ya. Washaka kumbaza ati none ubuzi ubwo bakora n'ubuzi bitandukanye bakora mu company. Yego. Ya bakora mu supermarché, abakora mu boraji. Ya abarimyi n'aborozi barabaho nubwo ari bihugu usanga ari ubugaragwa akizwa byinshi cyane. Yego. Ariko kubuzi bakora urabariha bigatuma umuryango ushobora kubaho. Incuro yawe ya mbere ujya muri ivyo bihugu by'Abarabu. Ya. Nizahe ntambamye wahuye nazo? Bo icambere yabaye klima. Kuko izuba riraka nka akani 50 degrees Celsius. No kuvuga ibice 45 gushika ku 50 kwijana by'ubushuhe. Rero haba hari ubushuhe bwinshi ku buryo nk'amazi wezanze mu isafuriya ashobora kuba yakoze mu gasha kabira. Ya. Nigi urishizemo gashobora gushoka rigi. Atamuriro ari izuba. Urumva ico ni kintu cyambere cyambangamiye mu buzima. Okay, tugende kuri iki naco. Twe tumenyereye mu byo by'Abarabu hajayo abadamu, abakenyezi, abakobwa, ariko mu nyuma tubona n'abahungu n'abagabo bariko barajayo. Why? So kuvuga ngo haje abagore nibyo abantu batamenya. Mugabe twese twamenye. Ni kubera ubuzi bw'abagore kenshi ari bwo buboneka bakora mu mazu. Bakora mu mazu kumesa, guteka, kugorora n'ibindi. Rero n'abahungu barayo bakora mu mazu mugabo kenshi usanga bakorera Abarabu usanga babaye muri Tanzania. Ku ncuro yawe umaze gushikayo nice kintu wakunze? Ikintu cyo nakunze umutekano. Yego usanga uri ukwiye. Ya kenshi baravuga ngo ibihugu by'Abarabu baricwa barafata nabi nkabe nivyo. Rero bivana n'umuntu ubugiye gukorera bazi yuko abantu si bamwe no mu Burundi hari aba boss bameze nabi. Ya je novuga cyo nakunze kwanza nakunze umutekano ahantu nakora. Nari mfashwe neza. Narakora nkaruha mugabo nkahembwa agasharuka karonka. Tugere kuri iki naco cyuko bavuga yuko hari abantu bajejwe gutwara abantu hariye amakampani. Hariho company imbwa hakabaho n'abandi bantu atari amakampani abantu bwabo. Nihe nzira nziza yo kuja mu bihugu by'Abarabu? So hani mu byo amakampani nacyo bivuga ko cyane. Mu byo amakampani nacyo bivuga ko cyane kuko na general shoye kuronka uburenganzira nkaronka nk'umwarabu kwa nashoye kumenya ururimi byihuse akambwira ati ndakeneye umukozi amubwira ati hakenewe nibi
umukozi akamushikira. Yego. Je novuga avantage ndende iyo utwawe n'umuntu kanaka aragukurikirana. Ntushobora kugira ikibazo ahari. Yego. Utwawe na company naho. Utwawe na company nagukurikirana mugabo biragorana. Kenshi usanga hari imitahe bashizeyo, iyo ugiye akaza kunanira umayakuriye imitahe yabo. Mugabo utwawe n'umugenzi nkanje mvuti tugende. Uburyo wakoresheje acha kumbwa ati mugaye je akazi karananiye bigende gute basho gusaba mugigo mugabo ukazonyishura bukebuke. Yego. Ya mugabo company ifise amategeko. Yego. Wewe wari mu gihugu cyahe? Je nari muri Oman. Muri Oman. Ya. Muri Oman, Arabie Saoudite ni bihugu vyegeranye. Ni horoshe cyane kuruta ahandi. So nkaje nta mungu umugenzi ifise ari Arabie Saoudite kugira ngo nzogire comparaison. Sinashobora kuvuga ngo Oman iroroshe cyangwa ngo Arabie Saoudite ngiroroshe. Yaba nayo ifise nk'umuhungu akambwira ati ubuzima tubayemo n'ubu nashogira comparaison. Shaka menye ikintu gituma abana b'abakobwa bagiye mu bihugu by'abarabu bace bagaruka mu gihugu cy'u Burundi bataye indero. So nibaza atari bose ariko igice kinini n'abavanga mu Burundi bagiye bagarutse kenshi bahindura abagabo. Why? nk'abagore bari ku bagabo, abagore bagiye bari ku bagabo bagarutse bashika batora abandi bagabo. Wow. Je nawe giriwe tide ibice 50% ikibazo kiri ku bagabo basigaye mu gihugu. Kube hariya ubona bake abagore bariho na changamoto nyinshi. Rero ariko ari amafaranga arayarungika mu gihugu umugabo akayakorako. Kuba tabazi yuko ibibazo umugore karahura navyo, wewe akabutura keza, akarato keza, agapira n'agashati, agasohokana ngo agenda ugasanga yifitiye undi mwana cyangwa mu kabare. Umugore akarinda k'imigambi yendereye akabura. Ico akora acha hindura system. Acha rundira runo bati wewe buvyanse nende na mwingine. Weza kugenda guturi hari. Bo jewe novuga yuko imigambi no kurangura imigambi mu gihugu. Jewe novuga ko ndi wanje imigambi yanze yagiye nije na kwijana. Mfise umudamu ndubatse, mfise umwana umwe kandi wagiuza wubatse. Ya. Wamaze imyaka ingana? Imyaka 3 n'amezi 8. Ucuragaruka mu gihugu. Uko wasize Burundi niko wabusanze? Siko nabusanze. Wasanze hari iki? Hari impinduka ku bintu bijanye n'inyubako. Bakora bakamabarabara. Ya gusikira nasanze cyahindutse ku rugero cy'ubwoba ikintu cy'amafaranga iduka ry'agaciro. Sanze amafaranga yakorotse byabaye. No kuvuga je nk'ikintu nasize kigurwa amafaranga 1000 Yego. Nkawe novuga ati uri mu diaspora. Bo ya bavuze diaspora bavuze iki? Novuga kare babita aba come from. Maybe aba vacancier. Mugabo n'ugi Tanzania kaza bari mu diaspora. Oh yeah, maybe twe dukunze kuvuga aba diaspora. Nkunze kumva ari bajya burira indege. Ni Tanzania bagana n'indege. Mugato kwita mu diaspora. Umuntu wese atari mu gihugu cy'amavuko ari mu diaspora. Mugato ugiye mu Rwanda tukwita mu diaspora. Ya, kwani hari mu gihugu ndi mu diaspora. Vuba tukwitege kuzosubira muri diaspora kandi. Yes. Ego nukuvuga yuko hani wacu n'amaharundo ndahafise kubera yuko ndi muri kontra ndaza mu kiruhuko nk'amahasubira. Umaze imisinga imigiye kingana gute ngambo? Ndikunda kwiza amezi 3. Mugabo uri kurategura gusubirayo. Ego. Nice ikintu gituma uhitamo gukora akazi mu bihugu by'abarabu utoza n'imitahe ugakorera mu gihugu. Bo imitahe bifata igihe. Nk'ubu nagiye ndi mushasha. Imyaka namazeyo nategereje kondera parcela nkubaka. Hanyuma kwanza ahantu ushaka kuba nuvuga ati address ahantu nkiko musaya. Hanyuma mu nyuma havuga ati nima ngiye ndagiye kondera akantu nganzo kure projet mu gihugu. Urakoze shaka ngaruke kuri iki. Novuga quartier usanze ubamwo yobigira nka kabiri muri commune cyangwa muri zone Nyanza. Ya. Cyangwa Nyanza rake ya kera. Mugabo bivaye n'imyaka ufise burya ngo mufise nk'imyaka ingana gute? Urakoze imyaka 17. Urakoze. Twabonye ndavye inyubako yawe ni etage. Ya. Uri kuduza. Yes. Wavyiyumviye gute? Muri Bogogwa yose ni nzimwe. Ukuye ya komiseri. Ndibaza haro n'izindi. Oya, ukuye ya komiseri. Kwisoko hariya ikurikirana yiwawe. Haro n'izindi ndazibona gake barabara. Oya. Ya. Zeni z'ubucuruzi zo kudanda. Ndiko nta nimwe. Muri Bogogwa nta nimwe. Wavyiyumviye gute? So je maze gushika mu gihugu cy'abarabu nasanze
kwanza mu Bugenda naciye muri Kenya maze gushika muri Kenya namaze ukwezi ndagira etide abandi babayeho ngo ukuntu usanga umuntu afise parasera y'imetero 2 kuri 2 akateza akahubaka kandi akanakotesha hanyuma maze gushika mu bihugu by'Abarabu usanga naho nyene babaye mu buzima ya rero ikintu hanini yacatumye nibaza kuri mugambi navuze ati niko ndavyara fise parasera yaranzimvye katitari cyane ati ntegeza kuyubaka hanyuma ntigura indi parasera hejuru nubwo ntobandanya ndafise umuhungu nabazo kuba niyamara gusha mu bigero wewe rero wakoze systeme z'Abarabu ya kuko nasanze nk'ubu mfise ikindi kibanza no gidandaza ko n'umwana avutse tuvuga ati gereka hejuru yes dugiriza hajya nyene tatugira nte kandi urabye nk'umuswa wa nibogogwa bubatsinze kwesakara n'imbaho umwaka imyaka 2 bigurutse ya mugabo je nakoze ikintu nubwo nopfa nkasinzitiro ry'urupfu n'abandi bazobananya babaho ataje kuvuga ngo dusanure sawa reka tugene kurangiza ariko tutararangiza nakahe kamo wotera ugwaruka ruri hano mu gihugu akamonotera ugwaruka ruri mu gihugu bo ugwaruka ruri mu gihugu ruri madomene menshi ya hari ugwaruka wishize mu busani cyane ndibaza ko nawe iyo myaka wayiciyemo y'ubusani kubona abasani bibaza ivyo maraso gushuha benshi bari muri ivyo bintu batinya no kuja muri ivyo bihugu by'Abarabu ibihugu by'Abarabu urakora ukaruha ni gutanga amaraso muri nihe impanuro ba so ajani nyano tanga kumpanuro kwabo bajeni usanga bari ku marigara usanga bari mu yaraje nk'ishuri ugasanga yicaye uko arindi akazi ka leta ya mu gihe bataronka turi kuvuga ati ave mu gihugu bashobora gukora amaboko mu mpuzu bagakora kuko no ngaha mu gihugu ureka kuronka vyinshi bike ukabironka mu gihe ukiri ku bavyeyi ntubagore ukitanga ugakora kugira ngo urabe ukuntu ushobora kuronka isabune ukuntu ushobora kuronka uturato n'utundi sawa reka ndabashimire cyane ya murakoze cyane yes